Basanze hano turiko turataha tubona urubanza ngaha. Imana ibahezagiye. Nagira ndababwira ati ko mwakoze kuba mwadutumiye je bansanze ahantu turi kumwe n'abagenzi banje baratuzana baratubwiye umunsi mukuru numva je ndyohewe cyane kuko batuzanye n'abagenzi banje kandi mwakoze Imana ibahezagiye cyane. Ndabashimira kuko mwansanze aho nicaye inzara inyishe. Ndabashimira kuko mwatuzanye mukatugirira umunsi mukuru. Ndasaba Imana ibahezagire kandi izibongera ibindi bisumbibi kandi muzame mutugirira umunsi mukuru uyu. Imana ibahezagire, amen. Je nabashimira kuba mwaje ngaha mukadukenguruka kandi turugoruka twese twafatanye uku mukamwatugaburiye tugahaga kandi muzohure n'imigisha, amen. Nashimiye ko mwatwigishije ijambo ry'Imana muratubwira kuza turagambukira abavyeyi ni kwishure tukiga neza kugira tuzoshike mu mashure makuru kugira turonka akazi. Nashima kuba Imana yashikanye ngaha nk'abandose naho gafana mweye kandi nashimiye ababimaye kuba ndagira ndarubusa. Imana ibahezagira izobongera imigisha, amen. Haleluya. Ubwo twatigiye kutanganika kuroba tuzatubona umuntu w'imodoka araje. Umuntu w'imodoka aje atubwira imuze ndabatwara ahantu. Turaza kumbe twatuzi kwatuzanye ngaha. Imana ibahezagira. Naryohewe kuba mwaje muratuhamagara muratugirira umunsi mukuru kandi mwakoze cyane kandi turashima kuba mwatugaburiye tukarya tukanwa tugahaga. Mwatugaburiye turahaga baduhaye n'amafanta. Imana ibahezagire ndajeje. Isaac TV. Oh. Amahoro Imana yabane namwe bakunzi ba Isaac TV umihingo zitandukanye y'isi aho muri hose turabandanye tubashimira cyane. Ayo n'amasengesho y'abana novuga ati ataco bifashije sinzi ko twobita mwibarabara sinzi ko twobita gute mwumvise ariko asengerwa imwe mwishira hamwe sinzi ko ari shira hamwe sinzi ko ari groupe sinzi ko ari club ntabyo nzi bagerageje kwegeranya abana kugira basangire nabo gito bafise. Kino gikorwa nisi gikorwa gito ni gikorwa gisaba umwanya gisaba uburyo gisaba n'umutima kuko atamutima ufise nabyo ushobora. My name is a classic in Isaac TV aho turi hose mu bikorwa bitandukanye turagerageza kubikora kugira turabe yuko tubashikiriza ama exclusivity ameze neza. Juma Juice behind the camera nashimye yuko mvugana na bamwe mu babiteguye si dute nabo stories zibiri zitatu. Ndabona n'abasore bahagaze neza sinzi ko abasore sinzi ko abapapa hari n'umusistem mwiza hagati yabo byose rero turaza kubimenya. Ndabura mukije mutama meri wa amahoro neza meze neza cyane gose so handsome. Yes of course. Mabujanda ugize Amahoro neza meze neza cyane gose so beautiful. Thank you. Ni sawa meze neza cyane usa n'abapastor. Yes. Nice. Je banyita Isaac mutama bakibita je nitwa Vivien Valeur. Didier Vivien Valeur. Agaciro. Okay. Urwagaciro. Mademoiselle babita Je nitwa Edith. Okay now Celestin. muri batatu dushaka kumenya kwanza kino gikorwa je nkikibona je cankanze ndibaza ati abantu nibande ko bambaye ibintu nk'amataro ndi muto sindi gito ni association ni club ni niki urumva ni club ni nka groupe gusa isanzwe yatanguye muri WhatsApp. Umva wayitanguje rero ntari ngaha ari mu hanze rero yagize iciyumviro cyo gufata abantu babagenzi akabashira hamwe akabaza yuko dushobora kugira ibintu byo gufashanya bivanye n'ukunge n'umuntu ahezagiwe ariko ata kurondera ngo inyungu canke ari uko nyene akugira umutima
wumva umenetse umutima wo gufasha aca arabaza babiri, abo babiri bazana abandi kugeza aho tugwira, ubu tugeze ku giti kitagira uko kingana, turi benshi, ubu turi benshi. Yego, vyahereye muri WhatsApp, byatangiye nka blague. Byatangiye buke buke, ni handi usanga umuntu afise umuhamagaro wo gufasha akiyumvira akavuga ati je nubitangura gute, je ntanguye je nyene ndashobora kudebukirwa, ariko mfashanije n'abandi bashobora kuntera intege bakamfasha, kumbure ico nshoboye jewe hari wundi ashobora kuba agishoboye, tubaye hamwe turashaka kuca dushika ku ntego twari twifuza. Yego, nice kabisa. Edith, urumwigeme muri bangahe? Abakobwa muri bangahe? Abakobwa turashobora kuba turenga nka turashika 200, ariko turavanze harimo n'abamama. Ego, abamama bakuze cyane bari baserutse, hari ababaserukiye, hari abatashoboye gushika ngaha, ariko nabigeme turagwiriye cyane, turarenga 200. Ego. Okay, sigikorwa cyoroshe gutanguza WhatsApp, groupe WhatsApp bigashika kure no ngaha uniform, mugatangura kugira ama activity, maze ikintu kingana gute? Nk'umunani k'uyu mwaka turakwiza umwaka, twaratanguje iyo groupe si ibintu byoroshe, ariko kimwe nkuko mugenzanje yabivuze ati iyo uri kurakora ikintu ukagikorana n'umutima ubikunze nturaba ngo ujye yavuyemwo, kuko WhatsApp tumenyereye hari abagumamwo, hari abagira makite bakavamwo, ariko iyo uzi icakuzanye muri groupe ukavuga uti jahandazi icanzanye ugumamwo. Twege rero nka komite twaserutse, tuge urumva turi mu bayitanguje, uretse yuko hariho n'abandi baguma binjira, rero si ikintu coroshe, ariko navuze ni cyo kimwe hariho n'abarimwo bahagumye n'abandi bagenda, ariko by'ukuri umutima urahari, ubu twaragwiriye, kwanza ntidusubira inyuma ko twatanguye turi bake cyane, nama mbona ku munsi hinjira abashasha, twakira abashitsi bamwe bakagenda, bien sûr hasigaramwe bafise umutima wo gufasha. Ego, kandi birakoreka vraiment. Okay, nice. Mutama, igikorwa cyakangahe mukoze? Ni ibikorwa byinshi cyane. Turamaze gukora ama activité menshi, imfuvyi, abafakazi, ibimuga, ndetse n'abavutse bafatanye muri byabereye muri Wakaredi. Hariho n'umuvyeyi yibarutse abana 4 mu Cibitoki, hariho n'ibimuga n'abana batishoboye, donc les indigents muri rirari twaraduzeyo, no kuvuga tumaze gukora ibikorwa byinshi cyane. Wow, ni byiza cyane. Kubona abajene bishira hamwe n'abamama n'abapapa bakishira hamwe kugira bakore kino gikorwa. Hari umuntu ko turakuna umwanya cy'ibaza ati eske inyungu mu bikuramwo niyihe? Tureke rero vuga ati dukorera Imana, asa inyungu rero mu bikuramwo niyihe? Icambere kwanza n'ubucuti. Ikindi naco sukuvuga ngo bujyanye gukorera Imana nico twe niyo ntego dufise. Baya nta bintu byo kuvuga ngo inyungu yo ngaha kwisi, oya sukubesha n'ahandi uvuga ati jewe nimba nshaka inyungu yo ngaha kwisi, nuko Imana aruko izogufasha. Rero nico gituma hari abinjira muri groupe, yo babahaye link binjiye muri groupe bagasanga nukwitanga, batazi ko hari ikindi, batazi yuko bazo hari inyungu, cyo sanga baciye bakita. Twe mugabo twama tuvuga ati inyungu ni mwijuru, ukoze ushaka uzi ko ukora nukore nejo kandi uzotanga, na hirya uzotanga, tuvuze nutange, ariko ntiwitege ko ari ugusubiza, nuko twe twihaye. Urumva ni Imana igusubiza, nimba izo gusubiriza ngaha kwisi ifise uburyo bwayo, si groupe izoza ngo reka swate ari nk'umuntu ashaka kuba gwaje canke iki, turashaka kumushika kwico birumvikana, ariko byo kuvuga ati ngo tugiye gufasha, ngo turazi ngo meme n'amafinansima yo kuvuga ngo ni twebwe nyene tushaka yuko ari twebwe nyene tuguma dukora kugira ngo Imana abariyo izodushoboza kandi turondera n'ubutunzi bwacu mu ijuru. Amen. Ni ibintu byiza cyane by'amateka. Edith, nabonye ikintu cya Star Times for free ukugeni? For free. En fait, Star Times ntabwo ari sponsor, ariko ni umukozi akora muri Star Times, turi kumwe muri groupe, novuga nti
iyo nibijya nakubwiye nti iyo uri kurakora ikintu ugifata nk'umengo nici wawe ntabwo twarishe utu dupayote ntabwo twaturishe yavuze ati umutima ntegereza nanje kugira ico mfashe uretse yuko hariho nibindi yafashije ariko aravuga ati reka ngira hano hase neza ndafise ico nanje noterera gusumba kugira ibintu bise neza voilà. Okay, hari umuntu ko turakuna n'umwanya ari mu Burundi cyangwa ari hanze ariko rekeneye kuyunga namwe umva bica hariya nyine muri group ego ariko hari ijambo ry'Imana twama twisunga keshi mu gukora ibikorwa nkuko bagenzi banje babivuze umuntu ntakora ntatanga kugira ngo azoronka inyungu hari ijambo twisunga muri Bibiliya rivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa nicyo gituma twebwe muri iyi groupe yacu umwe wese atanga ico afise nitutanga itegeko ngo tangaya cyangwa tangaya umwe wese atanga ico afise kuko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Nice. Akabazo kari nturakishura kwinjira muri groupe kuyunga namwe muri ndi muto sindi gito. Kwinjira muri groupe yacu ntivyoroshe. Ni kubuntu. Ariko nivyoroshe ni kubuntu. Ntivyoroshe ni kubuntu. Umugenzi wanje yabivuze. Hariho uwuza kwinjira kubera yarose link. Umugabo agasanga kwa kwitanga dufise ntavyo ashoboye. Nisho gituma navuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa kuko ubu n'umuhamagaro bisigura yuko umuhamagaro ntidufise imihamagaro imwe twese je ndafise umuhamagaro wo gufasha nukuvuga turose uwundi yinjira muri groupe ni kubu ariko agasanga umuhamagaro so wiwe ari jana okay acagenda nice ariko ubu ushoboye gufasha akumva biri muri we abigumamo nice kabisa avuze neza cyane ndi muto sindi gito izina rya Jiriva iryo zina mbo jewe umuntu yari fonze niyo nari urumva je nahamagara mushiki wanje acambwira ati urumva hari groupe tutanguje ndi muto sindi gito ubona wo kwinjiza mbo sinashose nshaka ngo nikwereke mwatuye iryo onye gusa numvise naje rinjoheye urumva risiguye neza sinzi ko na uyu mushiki wanje afise ica yisigura ko gusa ico nzi cyoco numvise yuko ari izina nyazina ndavuga ati ndashaka kuginjiramo vraiment ibyo numva ari sawa igikuru gusa ni nukuraba vision ico dufise nico oye nta kindego edite gukura groupe ya WhatsApp just nazi ko byoshika hano groupe ya WhatsApp yoba serie nkuko ni ibintu bidashika kenshi umva benshi bafatanga groupe ya WhatsApp hano kwiryohera gutera inkuru gutera blague urabona mwemaze kuba nk'inshuti nk'ijyango hariho amategeko yanyu mwishiriyeho umuntu arenze ko muca mumwirukana ego cyane gose kuko turazi yuko amagroupe menshi na urabizi ugwaruka gubu hari igihe baforma amagroupe ugasanga amagroupe bazana ibintu by'ibitera soni canke bya politike bitaturaba twebwe groupe yacu nkuko babivuze groupe ndi muto sindi gito ni groupe y'abantu biyubashe d'abord irimwe abantu bama categorie yose harimo abantu bakuze harimo abantu bato abafasoni abajeune iki rero kuvuga ngo groupe ngo birakomeye dusigaye turi abantu bakomeye cyane ngo ntibisi ibintu byoroshe ngo hari amategeko nivyo nta groupe nimwe iyo mufise intego kanaka nta groupe nimwe iri sérieux ibura amategeko twe turafise amategeko tugenderako ya komite hariho na komite ibi bintu byose ntivyikora turafise komite ari ababijejwe umwe ajejwe ibi les activités undi kwambika urabona ko tuberewe hariho aba trésorier hariho urumva ni aba conseiller makeup nta make-up ihari ndiko ndavuga kucerekeye amategeko hariho amategeko iyo une fois uko urengize ku mategeko ya groupe hariho uwuca kubwira ati nk'umurongozi wa groupe ashobora kuvuga ati wewe wadekonye cyangwa ati ibyo bintu bwize ibyo bintu uzanye ntibirekuriwe muri iyi groupe futa ego futa sivyo ngaha agaca futa iyo ugumye ubigira nka une fois deux fois ukagumuzana ibintu bitajanye na groupe kenshi baragukuramwo ariko imbere ko bagukuramwo manza guca inbox bakagusigurira impamvu bagira bagukuremwo hariho ikintu twita kugarariza iyo ugararije niya discipline igaruka muri groupe cyo gituma rero usanga twiyunga tukakora ikintu gikomeye nk'iki tukagera nk'ahantu nkaha Isaac TV. Oh.